Hello guys, nizere ko mumeze neza. Tuje tuvugana ni Kiss Lover. Welcome kuri Kiss Lover official. Uyu munsi ngoma ndabereke ukuntu ushobora kugurisha coin zose ufise muri Beat Pro atagace na kamwe gasigaye. Hariho abahora bagurisha ugasanga hariho uduce tugiye turasigara, donc ugasanga umutahe bafise ntibawukoresheje wose, canke iyo hageze kugurisha ugasanga coin bari baguze ntibazigurishije zose. Ngomba ndabereke rero ukuntu ugurisha coin zose ufise muri Beat Pro. Premièrement, reka ndabereke kwanza ukuntu bakora trading, kugira ngo n'abatazi ukuntu bakora trading babibonereho. Reka tubanze turabire kuri signale iba yatanzwe. Signale iba yatanzwe, turaraba buying time, turabe selling time. Voilà, murabona ngaha ko hariho signale. Currency ni IBAC, buying time ni 18h10, selling time ni 18h31. So reka dukorere nk'akarorero kuri iyi signale. Murabona umwanya wo kugura ni 12:10 zo ku mugoroba, umwanya wo kugurisha ni 12:31. Katuje muri Beat Pro rero, mu gukora trade uca ufyonda ngaha handitse trade. Aha uba wamaze kuyiconnecta deja muri konti, uca ufyonda handitse trade. Maze ufyonda handitse trade, abenshi ahantu bakunda gukorera amakosa akomeye cyane ni aha. Ushitse ngaha handitse BTC USDT, abenshi aca atera yihuta akaja kugira buy atabanje kuraba coin batanze ngaha. Wewe ngaha deja uteye ugira buy uzoba wiguriye Bitcoin, kandi mu gihe uzoba wifitiye agatahe ka $3 kose kazoba kagiriyeyo, nta buryo na bumwe bwo kuyarekipera uzoba ugifise, kiretse uciye ukora depo yandi madolari nka 15, hama ukacugura Bitcoin, hama ukacongera ukacizigurishiriza rimwe. Nibwo buryo bwonyene bwo kuyarekipera. So kugira ngo rero iryo kosa ntizokubeko canke ngo utakaze ubutunzi bwawe, uca ufyonda ngaha ahantu hari akantu kagomba kumera nk'akamanuka. Reka ndakabereke aka kantu uca ugafyondako. Umaze kugafyondako uca ushikira ahantu amacoin atonze. Ubona twabonye ko kuri signale batanze coin yitwa IBAC. IBAC nguyi ngaha. Batayibona ingenda ishaka ga fresh, canke ndayankadre kugira mubashe kuyibona. Sorry, ngenda yankadre nkuko. Voilà, IBAC nguyi niyo uyu munsi tuza kugura. Umaze kwidentifya IBAC rero, ikintu uca ukora uca uyifyondako. Murabona hahandi handitse Bitcoin, ubu hiyanditse IBAC. Aha rero for example turi kuri buying time, uca ufyonda kuri buy. Maze gufyonda kuri buy, kugira rero ntuze gukora rya kosa ryo gusanga wakoresheje umutahe udakwiye. Dusanzwe tuzi yuko mu kushamwe umutahe dukoresha aka kantu ko ngaha, donc tukazana kuri 100% ngaha. Murabona dufise ngaha umutahe w'amadolari 3 n'ibice 574. Bon, inyuma virgule duharura ibiharuro 4. Ni amadolari 3 n'ibice 5,746. Ariko murabona ngaha yanditse amadolari 3 n'ibice 5,700 gusa. Urumva turiya duce twasigaye inyuma, turiya 46 twari kwiyongera ko ku mutahe
kugira umutahe wiyongere then uranguze umutahe wawe wose ukwiye. Ikintu rero uca ukora niki, uca uza ngaha hari ibi biharuro nyene ukaca uhafyondako. Voilà, murabona ko ntaca hamera. Wafyonzeko ubu busa bubiri bw'inyuma uca ubufuta, hama ugaca wandika ca giharuro kuva ku ca gatatu inyuma ya virgule gushika ku giharuro ca kane. Urabona inyuma ya virgule dufise 5746. Aha irya 46 ngaha tuca tuyandika n'iminwe. Aha ubuhejeje kuyandika, urabona ko wa mutahe uca ujayo. Aha rero uca ufyonda kuri buy. Ufyonze kuri buy ino hejuru haca hiyandika operation succeed. Ivyo bimaze kwiyandika ubuhejeje kugura. Reka tuze rero turabe kuntu naho bagurisha. Ukuntu bagurisha dufyonda kuri trade kandi twikisunga wa mwanya baba baduhaye. Urabona ko kuri sell hariko 18h31 ucuza ugafyonda kuri trade. Ukaca ukongera ukidentifya kandi ya coin ugiye kugurisha, kuko ntiwaja kugurisha bitcoin udafise. Uca ufyonda ngaha ukaca uselectiona ya iBack yawe, hama mara kuyiselectiona ukaca ufyonda ngaha kuri sell. Kuri sell maze kuhafyonda, urabona umutahe ufise ngaha yuko uca wiyandika. Donc nk'uyu iyi konte yiwe yaragurishije ariko ntiyagurishije umutahe wose. Bana ngize kwa kuntu dushikana kuri 100% bakwereka yuko mbere ari 00, ariko tuvyandikishije intoke rijya 9 rigira igiharuro ca kane inyuma ya virgule riraza kwiyandika. Tuca dusonda hahandi tugafuta ubu busa bumwe tukaca twandikaho rya 9 tukaca tugira kuri sell. Maze kugira kuri sell ino hejuru aca yandika operation succeed. Voilà, aho rero uhejeje kugurisha. Mbwe yanditse operation succeed uba uhejeje kugurisha. Reka nogenda bereka akarorero ku yindi coin. Kwero uyu hariho uduce twisha atari yagurishije kuri EIC. Iyi ntiyayigurishije ariko nko murabona isoko riri muri rouge. Ariko reka dufyondeko citugira kuri sell. Kawana shaka nundi dukwege dushikane kuri 100%. Urabona n'ubundi yanditseyo za 0 gusa. Uca ufuta ubu busa bubiri, kwero urabona hariya kugira dukwiza ibiharuro 4 inyuma ya virgule hariyo 13. Iyi 13 rero tuca tuyandika, hama ugaca ufyonda kuri sell. Wamara gufyonda kuri sell ino haca yandika operation succeed uba uhejeje. Hama kwemvita uwundi muntu naho tuza ngaha kuri ikone ukaca ufyonda ngaha kuri account and security. Fyonze kuri account and security uca umanuka ngaha ukaca ufyonda ngaha handitse referral start. Referral start umaze kuhafyonda uca uduga ngaha link yawe ni iyi. Uca ufyonda kuri aka kana kanda kabereke. Uca ufyonda kuri aka kantu aka umaze ugafyondako link yawe ikiba kopye. Then uca uja kuyirungikira rero umuntu ushaka yuko wemvita. Mu gihe naho yinjiriye kuri link isanzwe, code d'invitation yawe ni iyi. Voilà, ivyo biraheze. Reka ndabereke kuntu naho utora adresse yawe ya wallet kugira gushirireko ajya amadolari 3 canke iyo ugomba kugira depot. Uza ugafyonda ngaha handitse asset. Maze gufyonda kuri asset ushishikira ahantu hameze uko. Ushikiye ahantu hameze uko, kwera ugomba kudepoza ama USDT canke amatrone. Ugomba kudepoza USDT uca ufyonda handitse deposit. Urabona hahanganye ni USDT yo ngaha. Canke aha handitse TRX uca ufyonda kuri deposit. Aha ni mu gihe ugomba kudepoza amatrone, ariko kenshi kwa tumenyereye USDT, reka dukoresha USDT. Uca ufyonda handitse deposit. Maze gufyonda handitse deposit
adresse yiwawe ni iyi, utu tudome ubona twanditse angra turi en noir niyo aba ari adresse yawe. Swat ushobora kuyandika manuellement ariko I recommend you to copy it. Iyo ugize copy niho udashobora kwihenda. Kugira copy nako murabona kameze nka kandi ko gutora link, uza ugasonda kuri aka kantu ka vert, adresse yawe ibaye copy. Kantu ka vert ndiko ndavuga naka adresse yawe ibibaye copy, hama ukacirungikira uwo ushaka yuko aguha amadolari, hama nawe ukacumuriha mu marimikashi. Ikindi kintu rero gicanga abantu situ ku bantu bakoze team nini ni gukoma komisiyo uba warose akiyongera ngaha ku mutahe. Dusonda ahanditse asset exchange, maze kuhasyonda ushobora selection kuri commissions, ngo aha handitse komisiyo uhasyondako komisiyo uba ufise zica ziyandikamwo ngaha, ariko the minimum commission to transfer is 1 USDT. Aha abikunda mu gihe ufise komisiyo iva ku idolari rimwe canke idolari rimwe, niryo riba converti rikaza kwiyongera ngaha ku mutahe. Hama amaze kuyandikamwo ngaha uca ufyonda ngaha kuri confirm, uba wihereje. So guys, keep investing in BitPro, keep inviting your friends, keep making a strong team. I think you will thank me later. Hama nagoma ndabasabe kubakoresha Facebook, muje kuri Facebook murondere page yitwa Kiss Lover Official, niyo nzoza ndacisha ko ama video